Mhm. Ibi bintu ni biki? Ibi ni biki bantu b'Imana? Ubu nyene mu kanya gaheze duhejeje kubona indirimbo ya Sadbi isimbira ku bihumbi amajana umunani. Abari babiravye kuva kare bavuga ko yari iri ku bihumbi amajana atatu, ariko tuje gutangazwa no kubona igeze ku bihumbi amajana umunani, mbere arengako n'ibihumbi 200. Igiharuro kidasanzwe, igiharuro kinini cane, mbere bamwe bakaba batanguye kwikeka ko Sadbi ashobora kuba yaguze ama views vyayandi bitwa robo. Abafana bamwe bamwe ubu nta yindi nkuru iriko iravugwa atari ukuntu iyi ndirimbo isimbiye ku gitigiri kinini, bimwe mu bintu batari biteze, bimwe mu bintu batangariye cane. Iki kintu umwanya umwe gishobora kuba arico, ariko uwundi mwanya naho nk'uko tubizi Sadbi ni umuririmvyi yagwanijwe kuva kera, ata kintu na kimwe yigeze akorera abarundi ngo bagishime, ariko ni wa muririmvyi atacitse intege, ni wa muririmvyi afise inguvu nyinshi, ni wa muririmvyi agerageza guha akanovera, ndetse agerageza kujana n'umwanya ku ndirimbo aba ariko arakora, kandi nta kintu na kimwe abarundi bigeze bamuburana, ariko ni gake bamwizeye, ndetse bagumye bamushira hasi bivanye n'akahise kiwe, aho yavuye turabizi ku nkuru y'ukuri, aja mu mayarara kuropora, bimwe mu bintu vyatumye ishusho ryiwe gushika n'ino saha abarundi benshi ata kintu na kimwe abakorera, caba ciza canke ikindi cose ngo bagishime. Ibi rero nivyo bishobora kuba biriko biratuma ariko aragwanywa, kuko kuva n'iyi ndirimbo igisohoka hariyo benshi bavuze amajambo menshi ko yaririmvye ibintu bitumvikana, ko indirimbo ari urukato, ariko ugerageje kuraba indirimbo, ni indirimbo yakunzwe cane kandi iriko irafatisha. Uravye aba influenceur bo muri Uganda, Kenya n'ahandi hose, Afrika y'Epfo, Tanzania, mu Rwanda bayikunze cane. Hano mu Burundi hoho nta yindi ndirimbo, ndasubiyemwo, nta yindi ndirimbo wogereranya na Kirisese ya Sadbi muri ino sama. Ni indirimbo ifise igihagararo, ndetse iriko iraserukira Uburundi nka kimwe mu kintu twoshobora guprezanta imbere y'abadusuzuguye, haba mu Rwanda canke muri Tanzania, ko mu Burundi ata muziki mwiza uhari, ariko Sadbi ariko aragerageza kubidushikanako buke buke, uko bwije uko bukeye. Iki ni ikimenyetso c'uko ejo ari heza, naho rimwe rimwe agerageza gucibwa intege na bene wabo b'abarundi. Ariko kandi iki kintu c'ama views, ugerageje kuraba ku mbuga nka zose za Facebook, abakunzi b'umuziki bakineguye baravuga ati twebwe duheruka iri ku bihumbi amajana atatu, ariko tuje gutangazwa no kubona isimbiye ku bihumbi amajana umunani. Wewe mukunzi w'umuziki, wewe mukunzi wa Sadbi, wewe mukunzi w'Uburundi, iki kintu ukibona gute? Twandikire muri commentaire utubwire uko iki kintu uriko urakibona, duheze
tumenye uko nawe uriko urabona ibi bintu, ndetse duheze dukeburane ari nk'aho ubona ari ikosa, mu gihe tuzi ko no ngaha mu karere canke ku rwego rw'isi n'abandi baririmvyi barashobora kugura ama views, kandi ikindi nta n'uwubihamya neza ko Sat-B ashobora kuba yaguze ama views, kuko nta cemeza kinini dufise, kuko turabizi izi mbuga ushobora kuba uri indirimbo yawe iriko irarabwa n'abantu ibihumbi 50, ariko ugasanga mu masaha abiri bamaze kurenga ibihumbi 200. Ibi rero novuga ko ku bantu bamenyereye ibintu vy'izi mbuga ntibitangaje, kuko ni indirimbo yariko iragera kure, kandi urubuga rwa YouTube co kimwe n'izindi mbuga hariho ukuntu indirimbo iriko iragera kure, canke ikiganiro canke ikindi kintu icarico cose kiriko kiragera kure, imbuga zishobora kugishikana kure cane hashoboka. Twandikire muri commentaire utubwire uko wabibonye, utubwire uko wakiriye ibi bintu, ariko kandi tutibagira kubandanya dushigikira umuziki ndundi, kubandanya dushigikira televiziyo yanyu ya African Sound mu gukora subscribe, like na partage. Murakoze, mugire ijoro ryiza.